Mwaramutse canke mwiriwe naho muherereye, umunsi tugiye kubabwira uko wofasha umwana wawe ukamurinda amasoni. Amasoni ni ikintu gishobora gutuma umwana agira ubwoba canke n'umuntu akuze mbere bikanamushikira akagira ubwoba, akiyumva yuko adashobora kuba ari mu bandi. Ayo masoni ni kuraba ikintu gishobora kuba kiyatera kugira ngo ushobore kuyamukuramwo hanyuma ubuzima bukomeze. Kuko ubuzima bugiye mu masoni nta nyungu yabwo, kandi ubuzima bugiye mu masoni naho nyene nta kintu kizima, nta kintu c'akamaro yovyara, nta n'ikintu c'akamaro yovamwo. Ariko nimba utarakora subscribe ndashaka ndagusaba uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne imisi yose. Nimba warayikoze nawe ushirako j'aime, partage na commentaire kugira ngo usangize abandi babibone, kuko ni benshi bashobora kuba bafise abana akaba bafise amasoni akaba yabuze ukuntu yobimukuramwo. Nimba warabuze ukuntu yobimukuramwo, ikiganiro cose ni gwawe, ni guhera ku ntango gushika ku mpera wumve ico woshobora gukora kugira ngo umurinde ibi vyose. Kugira amasoni birashika aho tubaye kandi birabangamira abantu benshi kw'isi. Ninde atigeze abona umunyeshuri bigana afise amasoni, atayaga n'abandi canke atamera nk'uwufise ubwoba abajijwe ikibazo? Kenshi na kenshi iyo ngorane ntiyitabwaho nk'izindi ngorane z'uko umuntu ameze, kandi rimwe na rimwe bishobora kugira ingaruka mbi cane kuko ikazoza ku mwana. Kugira utahure neza ni kumenya ubwoko bubiri bw'amasoni. Hariho amasoni y'umwanya muto ashobora kuza buri gihe mu gihe ikintu kibaye. Ubwa kabiri hari amasoni ngendanwa adahera, mbere rimwe na rimwe bimera nk'ubumuga, bigatera ikibazo kenshi na kenshi mu buzima, kandi bigashobora kumugirira ingaruka mbi cane amaze gukura. Amasoni aravukanwa canke aza mu nyuma? Iki ni ikibazo. Ni vyiza gutahura ubwa mbere ingene umuntu afise amasoni yiyumva mu mutwe. Ikibazo nyamukuru ni umuntu afise amasoni yarayavukanye canke yagiye araza uko akura. Haraciye impari mu bushakashatsi bamwe bavuga ko amasoni ari mvukanwa, abandi bavuga ko biva ku hantu umuntu akuriye, ariko benshi mu bashakashatsi bavuga ko arizo mpamvu zibiri ziganza, kuvuga ko bishobora kuva ku masoni umuntu avukana n'amasoni bivanye n'aho umuntu aba akuriye. Amasoni arashobora kuvugwa? Yego cyane. Ibibanza bibiri nivyo bikwiye kwitabwaho cyane mu kuvura amasoni y'umwana: ni mu muryango no kw'ishuri. Abavyeyi n'abigisha barafise igikorwa kinini co gufasha abana mu kubigisha uburyo bubereye bwo guhangana n'iyo nyifato. Ibi ni imwe mu bishobora gufasha gukinga canke gutorera inyishu iyo ngorane y'amasoni. Ica mbere ni ukwongereza imigenderanire n'abandi. Ni ngombwa ko kuva bakiri bato abantu bafise amasoni baja ahantu bashobora kwiga, kandi bakaja mu bibanza nabo bashobora kuza baravugana n'abandi, nk'akarorero mu nkino zitandukanye. Akaza aratembera nimba ari umwana, ukazomujana mu bandi amenyera abandi, bituma amasoni ashobora kugira ntashobora guhera. Kigira kabiri ni kwiyemera. Kutiyemera ni kimwe mu bintu abafise amasoni baba bafise. Kwigirira icizere no kongereza uko umuntu yiyemera birafasha. Uko umuntu yiyemera birafasha kongereza ukwiyakira no kwikunda. Ikintu ca gatatu wokora ni kugabanya ibishobisho. Mutegerezwa kubigisha kuva bakiri bato kumenya uko biyumva no mu kubigaragaza. Kumenya uko twiyumva bidufasha cane kumenya uko twitwara mu bihe bitandukanye tugenda turacamwo mu buzima. Kwirinda kumutazira izina. Ikintu ca kane wokora ni kwirinda kumutazira izina. Muri rusange hari imigenzo mibi. Iyo umuntu amaze kubona umeze uko, baca bamwitega izina bakamwita umunyamasoni canke umunyabwoba, biragira ingaruka ku nyifato yiwe n'ukwemera kwiwe, bigatuma arushirizaho kugira amasoni cane. Ica gatanu ni kwigirira icizere. Bishobora gufasha abana bafise amasoni kuja mu bikorwa bitandukanye nk'amanama. Kimwe mu bijanye n'amasoni hariho ubwoba bwo kuvuga imbere y'abantu, ari naco gituma bahunga aho hose abantu benshi bashobora guhurira. Ica gatandatu wokora ni ukuvuga. Baha ubuhinga bwobatuma batangura kuganira n'abandi, gushikiriza iciyumviro canke kuvugira mu bantu. Baha umutekano ahantu hose ubona ko basanzwe batinya cane. Icindwi, bandikishe mu nkino z'ivyese zitandukanye. Ivyigwa bimwe vyerekana ko gukina ivyese bishobora gufasha abana bafise amasoni mu mibereho ya misi yose.
ubu duhejeje kuvuga ni bumwe mu buryo bushobora gufasha abantu bafise amasoni guhangana n'ingorane zitandukanye bahura nazo mu buzima bwa misi yose. Ubu isoni zifatwa nk'ikimenyetso c'ubwoba n'ubwigunge. Ivyo rero bifatwa nk'ikibazo c'inyifato. Birakenewe rero kongereza gutahura mu miryango, mu bigisha, mu kibano ndetse no mu gihugu muri rusange. Nimba ari umuntu afise ubwoba, uze umukorere ibintu bishobora kumufasha. Umufashe kwongeza imigenderanire n'abandi, umufashe kwiyemera, umufashe kugabanya ibishobisho, umufashe kwigirira icizere, umufashe kuvuga, umufashe kwiyandikisha inkino z'ivyese, umufashe ibidoje kukubwira, maze ubwo bwoba bwiwe buhere. Mwakoze. Mbega wowe ufise ubwoba canke umaze kubona umuntu afise ubwoba, uze umukorere ibintu. Kora subscribe nimba utarayikora, nimba ariko nawe ushireko j'aime parler ndetse na commentaire. Bye bye, thank you.